'cause you into me like I'm into you baby ngwino nkunda cyane wakuyanda kumva baby you're my melody. WIZ yeah I'm good. Urakomeye? Shajeri neza kabisa. Wow, waheruka hano utuganiza ku ndirimbo Girlfriend? Yeah, Girlfriend, yeah. Amakuru y'imisi. Fresh kabisa. Waragiye gutembera mu Rwanda, abakunzi bacu turababwira mu Rwanda byari bimeze neza, ni giki hanini waronkeyeho kabisa no musi uvuga ati iyo ntaja mu Rwanda hari ikintu nari kuba mpunzi. Hanini kumenya audience nyine aho ngejeje akazi kuraba mbega hariya mu Rwanda byifasheho gute. Ikindi tunararyohewe kuko nisanze hari ibindi nyene bimwe nagiye niyungu navuga agenda menya ibyo narinzi ngaha nibyo hariya ndavuga ati wow. Kwiyumvira Kenison gukorana nawe inyuma yo kubona igiteramo cabereye hano mu gihugu cyacu Burundi hariya kuri Miki Avenue du Large hamwe na Gitega ruguru inyuma yaho sinzi ko ubucuti bwaviriye hajye nyene canke imbere yaho mwari muzinanye mugabo turabonye igikorwa kidasanzwe mukoranye ciza cyane iciyumviro cavuye kwiyumvira Kenison kuki utiyumviriye uyundi uvuga ati dutegeze ko hano indirimbo bon cyane urazi ko ari ubucuti kugira twahujije na Kenny turamenyana kugira tumenyane twamenyanye neza mu gihe ari ino ariko hariya byari bisanzwe tu kumfollowinga byari ibintu bisanzwe ariko umunsi azino abona ke nyine tumufashe neza ibiki turibera abagenzi bivamo kujana muri studio. Igikorwa categuwe mu mwanya ungana gute yaba audio yaba video mukicimvira guhera kuyandika gushika umuhinyanyuzi nyene aguha igikorwa gikwiye byabaye mu kiringo c'umwanya ungana gute? Kuja muri studio gukora indirimbo ikiringo cyose byafashe amezi kuko kuva mu kwa kabiri umengwe kuva mu kwa kabiri gushika mu kwa munani niho twasohoye indirimbo hari amezi menshi yaraciye hafi amezi 6 nk'uko urumva ko byafashe umwanya muremure kabisa ubwo tubitegura bakuja muri studio no kugira ama video ibikishutinga byafashe umwanya kabisa. Amasanamu yose turiko turabona mu ndirimbo yakorewe ngaha mu gihugu cyacu Burundi yose twakoreye mu Kajaga kandi naho dukorera mu Rumonge Mawimbi Beach. Uri kuraraba uno munsi aho WIZ Design ari ejo soho yarari ejo hahise hariho impinduka igenda irigaragaza WIZ Design nirihe somo mu buzima bwiwe ubuzima bwamuhaye gushika no munsi ariryo rituma no munsi uhagarara ugenda udahindukira canke ngo umere ukunyene muri runo ngendo rwa rw'umuziki nirihe shure wize ariryo rituma no munsi ushikana? Ishure novuga icyambere guca bugufi hamwe no gukora cyane no gusenga guca bugufi gukora cyane gusenga no kuwanya ibyo byatumye ndiga gushika kino saa audio y'indirimbo yawe yakozwe nande? yakoze na Nesbeat hama video la Jonelar hariho ibikorwa bimwe mwamaze gukora na Jonelar muri ko murakorana kino gikorwa niki kintu gishasha waramonye ko utamonye ko indi gikorwa mwakoranye yaba kibi canke ciza ukivuga nimba gihari umubonye ko akunda nyene ikintu gihari nico gutevya nyene gukora video nico kibazo afise mugabo ibindi byose ni neza kabisa. Nimba uno munsi ashobora kuba atanga igikorwa nimba ari ikintu ca mbere tumaze kwakira mu baririmbyi benshi bamaze kutubwira challenge za mbere abahinyanyuzi barateba kubaha igikorwa. Of course. Hari igikorwa kigitegura ubuze ati je nshaka ko uyu mwanya ariho kizogira habona ugaca usanga harenze kukundi kwezi canke ayandi mezi ni ikintu gica intege umuntu ni kimwe ko haja vraiment so gute wiyumva ko ubandanye ukorana n'umuntu agutevya canke bose niko babaye?
mu bisanzwe ni nkabo mu bisanzwe kuko aba producer canke abaririmbyi abanoze aba director bose usanga batevye navuga video canke project kugira bayigure ushaka kugenda ukarecording no munsi wamwe amafaranga ushaka gusohora indirimbo ejo canke igihe ejo ugasanga bifashe in semaine nyene sometimes turabitahura ko baba bafise ubundi buzi nyene bafise bateguza guheraheza kugira bafate icyo wawe ariko turifuza yuko ko baba abahadi bake cyane kano kanya abahinyanyuzi b'amasanamu b'amaji bariko baradukurikirana WIZ Design nirihe jambo rivuye ku mutima wawe babwira icyo nababwira nuko iyo amenze kumenya yuko afise program zo gukora ama video menshi cyangwa afise stockage y'ibikorwa byinshi cyangwa project izo zose yaba mu producer cyangwa mu director ufise ama project menshi bashaka kuvuga ati bon jewe ndashaka kupreciza igihe nzoyiguhera apara kumubwira ati ngo ejo nzoyiguha ko nanjye nzoca nyishiramo ko ari ejo nzoba ndayifise urumva icyambere ni kuvuga ni umunsi kanaka ukaba uri n'uwo munsi ukaraba ibyo wawe ufise muri gahunda zawe uvuga ati bon iyi ndayiravye ya WIZ Designer ngira inyuma y'isemaine cyangwa 2 semaines niyo nzomuha ibintu nk'ibyo nyene bakakubwiza ukuri hama ikindi naco bagakora cyane kuva ku ndirimbo ya mbere WIZ Design yasohoye gushika kuri inye ya nyuma ino ndirimbo ya nyuma urabona ari ibihe itandukaniye ko n'ibindi canke nihe miryango imaze kukugurira ko izindi ndirimbo ataco zakumariye muri ico gihe imiryango novuga ni connection zo mu gihugu cy'ikibanje ngo mu Rwanda mu medias menshi yo hariya mu Rwanda yaramfollowinze kurikira ama page yanje ibiki byo nkoresha imbuga zanje zose so ubunyuzi zanje barazironka ndamenyana n'aba artiste benshi bo hariya aba producer ibiki umva ko hari nyene intambwe twagize kuri WIZ Design n'akahe karusho gahari gukorana indirimbo n'umunyarwanda akarusho nuko si wari we wese uraraba nyene ubwo somba audience kuko tuvuga ati burya arafise peut-être ikintu namukurako nanjye arafise icyo yonkurako hamugaca uvuga turashobora gukorana position ninde yayitanze cyane ninde yavuze ati dukorane indirimbo hagati yawe na Kenisol cyane jera mugiye tuje muri studio ntiyakugoye atago watevye wapi kabisa nabwiye ngo niyo bamubona n'umunsi wa shooting yaraje hano atakibazo turashootinga hajya WIZ Design afise management sindasinya gusa dufise umuntu dukorana apart nyine mu byo wacu kuba uriho nk'umuririmbyi ukenera byinshi bitandukanye kuduha igikorwa ciza indirimbo nziza birasaba bukwiye birasaba uburyo bukwiye birasaba ubwenge birasaba n'ivyumviro byinshi bagiye batandukanye kuri WIZ Design arabona ko kugira management hari itandukaniro rinini cyane no kubaho udafise management muri no muziki wacu canke byose nico kimwe ufise management urumva ko ari ikintu ciza cyane mugabo uraba nabo bantu mugiye gukorana ko bari serious nivyo biyemeje ko bashobora kubikora ukaraba ko toshobora kugwa mu mutego tu ibindi ni vyiza wikorera ufise amafaranga ni vyiza cyangwa ufise abantu bagusupportinga naho nyene ni vyiza kuko umuziki usaba amafaranga aba ari iwawe cyangwa manager cyangwa management urumva byose bisaba amafaranga tu dusa n'abantu bariko bararangiza sama nyene dusa nuko ikiri riko rirarangira kuri WIZ Design isama yagenze gute isama yagenze gute yagenze neza kuko sinigeze ngwara narasohoye indirimbo yo dufise ubu kandi yakunzwe turashayipushinga cyane kuganje yagenze neza ko naranguriye mu mugambi igikorwa imbere yuko gishira habona nka WIZ Design afise uruhara runini cyane kugira ngo tuyibone no ndirimbo hari iciyumviro wiyumvira ku ndirimbo hari ikintu wari uyitezeko ico kintu warakibonye warakironse canke nturagishikako canke uburyo wakironse birarengeye nuko wari ubyiteze d'abord kirazira
kwifuza ikintu utarashikira. Bon, indirimbo yasohotse ico ntizera nuko igiye nyine kubikora ikahatwika hama dusohora ibindi. Bon, tuzokwakira ivyo yaduhaye nk'umuziki urasohoka mukacurika rero ukaraba ati burya vyagenze gute kuko ugiye kuvuga ati ngo uzobirenze ngo urumva nuri imahana nta muntu ntumaze ivyejo. Mu ncamake ino ndirimbo ugerageje kutubwira mu ncamake ubutumwa buri mu ndirimbo wifuza ko umuntu wese ariko aradukurikirana canke umuntu wese yo kumviriza indirimbo yo kwakira n'ubuhe? Ubutumwa burimo n'urukundo kuko naririmbye urukundo na yindi message irimo urukundo, gutetesha umukobwa nimba umufise urwa turaba namwiteho neza nini tamwitayeho bazomugutwara. Hariho abajama batajyahane rero ufata neza uwawe hama n'abariya bafata neza ababo abatabafise babarondere. Sivyo na WIZ? Yes. Tugushimire cyane. Asante sana kabisa. Kurangiza rero abakunzi bacu gira akajambo babwiye ico wifuza kubasaba cyangwa bamenyesha cyangwa bahamagarira umwanya niko. Ndabasaba nyine haya nobasabiye ico ushaka. Ndabasaba ko bandanya bashigikira umuziki wacu ngaha nyine mu Burundi, ari jewe ari uwundi artiste cyane diwani inde WJ tuzi tubikora neza, badusapotinge cyane nyine bagiye double. Twizere ko vuba cyane WIZ Design mu gihe duhaye ikindi gikorwa gishasha azoba hari kugira ngo abakunzi bacu bamenyeshe igikorwa gishasha muri bahe insiguro nyinshi zigiye zitandukanye igikorwa gishasha mwaduteguriye. Ndagushimira cyane WIZ Design n'abakunzi bacu, reka tubashimire.